Alvera na giving hand vacation yiwe bakoze abantu bamwe bazovuga ngo yagiye kuyerekana kubera ko bizoca kuri réseaux sociaux ntidukwiye kubona réseaux sociaux yuzuye ko abagwana abicana abakora ibiterasoni oya ahubwo turakwiye no kubona réseaux sociaux ica ku igikorwa c'ineza. Umva nezerewe gose kubona mwatugendeye hano Imana ibahezagire twumva turyohewe gose umunezero dufise numwe ntangere noronka ukuntu nobashimira umunezero mfise asha numva ndyohewe cyane gose kubona muje gutera iteka umubibi wanje. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cacu ari cyo cyanyu mushikirizwa na jewe Omario Only kuri Yaga Tech TV ndabwira ko inyuma ya kamera ari Kagaga iyi ni Yaga Tech hama twakiriye mutonyi wa Alvera ndaguha ikaze. Nabaramukije cyane mwese mudukurikiye kuri Yaga Tech TV ndanabipfuriza umunsi mwiza aho mwamuherereye hose muri mu mahanga muri mu Burundi mwashizeho gukurikirana iyi televiziyo ni nziza cyane babaha ibiganiro byiza ndetse baranabashiriraho n'ibintu mutari musanzwe mumenyereye nka muto ya Alvera nta munyuma ari mumuzi gusa no musi yaserutse ari kuri iyi televiziyo Yaga Tech TV. Benshi basanzwe babona Alvera ariko we ntibari bwakubone ku bantu bakubonye irya mbere bakwita gute? Ku mazina nise n'ababyeyi nitwa Mervic kirira kwi Alvera asanzwe akina filime akongera akanaririmba namwe mu buzima busanzwe mukora iki? Eka manzi ndabikurira bari neza ikibazo bon ndi umunyeshuri niga kuri Olivia School. Okay. Niga banke finance ndakunda ibintu cyane byo bijanye no kubika ubutunzi kandi nanjye nzo mu boss kazi. Of course. Yes. Nubwo utaho mu boss kazi uzogira umugabo mu boss umugerera imitungo. Uyu munsi rero twafashe urugendo rutari rutoya rutwerekeza mu ntara ya Gitega muri commune ya Bugendana. Uru rugendo ruvuze iki? Mbega iri novuga ko ari ishyirahamwe ryanyu ryatanguye ryari rifisiye ntumbero? Ku batari babizi uru rugendo kuri jewe na groupe turimo ya Giving Hand Vacation cyambere cyo n'urugendo rw'amahoro. Impamvu mvuga ko ari urugendo rw'amahoro ko kuva tuvi Bujumbura ntasanganya nta accident n'imwe tugeze duhurana mu barabara kandi kugeza naha tugize stop turamahoro turanezerewe ndetse bigaragara nkaho abantu bose bari ngaha barakundana mu bisanzwe n'urugendo rw'amahoro nkuko nabivuze. Hama intumbere yago nuko dufasha abatishoboye. Okay. Hari abantu usanga babayeho ubuzima bugoye ugasanga biba ngombwa yuko abafise bibiri canke n'ibirenga babahako. Yes. Anko ko turiko turarangiza umwaka ku buryo atawurangiza umwaka adafise ishimwe aha Imana. Yes. Tugiye gufasha ubwoko bw'abasangwa butaka tubahe ku byo dufise twabateguriye impuzu n'ibyo gufungura harimo umuceri ibiharage amasavon yo kwiyoga umunyu hamwe n'ibindi byinshi cyane. Haraza kubamo no surprise ami inconnu genre umwe wese wo muri couple agashobora guprograma ati ami inconnu wanje nuwahe. For example je mfise ami inconnu wanje yitwa Ziriva Munda. Irikurikira sidagibuka ariko ni iryo zina niwe mwami nasanze natoye. Nkiryumva iryo zina nararyohewe cyane ko numvise ari izina riri gitangaje ntarimo numva nayimatse kumva numvise irya mbere. Numvise irya mbere.
hari akantu namuteguriye gusa si ngombwa ko ndakavugira kuri kamera. umuntu ashobora kubona runo rugendo tugize rwa giving hand vacation akibaza ati mbega ni irya mbere bibaye tubwire ni inshuro ya kangahe nyamba ari irya mbere muteganya kuzoba ngarukamwaka kugere kumbure n'abandi uyu munsi batahabaye ikindi gihe bazobe bahari? Yes, ni irya mbere bibaye. Byari bimaze gutegurwa na Alvera gusa. Twebwe tubana muhira twari tumaze kubibona ko afise umurava, afise ishaka ryo kubikora. Ariko kubera wasanga ari utuntu duke. Kandi iyi miryango tugiye kuraba ni benshi. Rero ntiyashima ko abitwara ari duke. Niyo mpamvu yashimye gucrea groupe. Ego ni irya mbere bibaye ariko turaprefera ko bikabandanya maze kugira ngo tubone ko bari abantu hariho intambwe tubagejejeho bakabaho bashima Imana kubw'iwacu ndetse natwe ibyo bituzanira imigisha no kuba twokwereka exemple abandi uburyo igikorwa cize gishobora gutegurwa kandi kigashirwa mu ngiro. Yes. Hari icivugwa nabonye canyu canditse ngaha munsi we create we inspire. Iri jambo abantu baribonye bumva iki? Bon. Sindi umuhinga cyane mu Cyongereza ariko ndagerageza. Wiga kuri nturya shira bwiye. Yes, niga Olivia School. Olivia ni mu Cyongereza. Ni system anglophone ariko ndayirimo kugira ngo mbandanye niga. Okay. Yeah. Mumbabarire namagiye kubisobanura nabi ntimuntuke muri commentaire. Yes. Okay. We create genre babashaka gusobanura turakrea. Yes. Mu Kirundi ciza ndakubwira turarema. Okay. Merci. Turarema and we inspire. Inspire. Okay. Turinspira. Yes. Igifaransa cyaratugoye abantu. Mutwari. Gusa murabyumva uko bishatse gusobanura. Okay. Murema iki hama mu kinspira cyangwa mugashishikariza abantu iki? Okay. Kurema kwacu turema novuga ngo ide. Okay. Ide ihera mu mutwe umuntu umwe canke babiri. Okay. Turema ide tukayibandanya. Donc ibintu dukora ni nka projet y'umuntu ashaka gutera imbere. Ariko twebwe nta nyungu tubifisemo. Turema ide hama tukinspira uburyo iyo ide ishobora gukorwamo mu buryo bwiza kandi uburyo buri spontané genre bubandanye. Umuntu ashaka kubaza ati mbega apare iki gikorwa hari ikindi bamaze gukora gisusa niki cyari gishaka gusa niki? Ego ivyo nivyo cyari kimaze kuba ni igihe BMT ivuye kukinirayo intore ntindi. Harabaye akanama gatoya ka Alvera avec abandi bari kumwe muri BMT no muri management irimo bagakoreshwa na ministre de la solidarité. Akabakoresha uko ashaka kubabwira bazoze bavugishe aba basangwa butaka babavugishe bumva amayide abavamo bumve naho bohera mu kubateza imbere. Umuntu si ngombwa ngo umufasha gusa ariko il faut que nawe umureka ivyo afise mu mutwe akabisohora akabikrea nkuko natwe tuko turakrea ndetse naho yoba ari umwe muri abo basangwa butaka akinspira abandi kugira ngo ide bafise mu mutwe bagire confiance bashobore kuyikora. Ndavuga par exemple uburimyi. Ndibuka mu video nabonye muri telefone yiwe harimo umumama ariko ararekama ahantu parti naho yoba ntoya yo kurima kuko yarayibuze. Ego ijo nico gikorwa novuga ciza cyari kimaze kuba kuri aba basangwa butaka après yuko bakoranye filme bakabona ko ari abantu bashoboye. Ego. Abantu benshi bari bazi Alvera. Abantu benshi Alvera hari ibintu bamwigirako. Ariko nawe turashaka kumenya ni iki kintu mwigirako nka mukuru wawe? Ndamwigirako. Ego.
Okay. Ikintu ndamwigirako cane ni umukobwa azi gufata decision. Ndavuga mu bijanye no mu buzima busanzwe arazi gufata decision akamenya ngo niba nkwiye kuba umukobwa yibeshejeho nkwiye gukora uku, ntiyita ngo ni ibikorwa vyokora abahungu canke bigakora abapapa canke bigakora abandi bantu bamusumvye ububasha. No, ico kintu ndakimwigirako vraiment arazi gufata decision. Ico ni kimwe, ni vyinshi cane bamwigirako ariko ico kimwe kirahagije. Ica kabiri Ica kabiri ni incabwenge. oui Yes, kandi ego c'est vrai ubwenge afise ni ndemanwa, ariko harabamwo no kwirinda. uvuze kwirinda twumva iki? Genre kwirinda kugira nuvuga ngo ubuzima bwawe vie prive yawe ukayishira uwo ari we wese, niko kwirinda ashatse gukoresha kuri we. Ntwishira uwo ari we wese. Yes, niho hantu yagiriye ubwenge abakobwa bamwe bamwe biko biratugora. We nawe ubona bikugora canke waravyize nawe urabishobora? Bon, mwanya ndabishobora undi ariko ubuzima bikangora. Ndabishobora iyo maze igihe ndaba filme cane. Ziwe nawe nyene naho nyene? Ziwe ndaziraba ariko n'izindi filme nyene zisobanuye. Uvuze ikintu ca filme ahubwo? Zisobanuye? Ego none bisobanuye iki? Mbashaka gukoresha ubwenge ko nta kuntu nakumwe nova ku ishure nguma numva ibintu vy'ivyongereza bavuga ata kirundi bashiramo. Yes. Hama nkaca ngaruka muhira nkaguma numva vya bindi nyene. No, foke ndabihindura. Ya waruvuze ikintu ca filme, ubu nawe tuzokubona ryari muri filme? Bon, sinzi. Ariko iyo migambi iriho? Jewe ndabikunda kandi ndanavyifuza, ariko wewe ntavyo ashaka? No, sinavuga ngo ntabishaka, ahubwo ikintu gusa yanyemereye ni iki, akazokwandika filme jewe ntegereza kubamo. Ego, ariko kubera ibintu vyinshi harimo vya gospel nyene ntibimorohera kuronka umwanya ngo yandike filme amenye ngo mu acteur actrice ngaza kuvuga ibintu. Ya novuga ngo branche n'abajya abandi none basanzwe bobo ariko kazi bakora konyene, kubera ko kenshi bija guhurirana baramaze amahole baramaze kuyafata. Ego, kandi nyene ego nuko hama arayibongoza araririmba, nawe iyo mpano urayifiseko? Jewe ego wapi oya uravyumva n'ijwi wanje sije abantu baririmba nkongwa equipe basha ndimukumeneka. Hama apari yuko uyumvamwo filme, ikindi kintu wiyumvamwo uba wumva umenga wokora abantu benshi bakakikumenya ko niki? Photography. Simenya no kubivuga. Uramaze kubigerageza? Ya, ndamaze kubigerageza. Just ndabikesha Alphonse. Ari ibyo amaze kunyigisha. Kandi no kuri telefone jewe mpaye telefone imeze neza no kurinda gukrera foto. Kandi nkanayikweditingira salon background ihari. Salon n'ukuntu wambaye byose ndabiraba. Canke na poster wafashe. Canke naho ukuntu usa. Nkajobana nawe begwa n'iki kimeze gute? Sa? Nkajobana nawe uwo fotora ubigenjeje gute? Wewe? Wewe. Ukwambara nka sake. Mervik turongeye kandi turahuye. Nshaka kubaza. Okay. Runo rugendo twagize wabonye rwagenze gute? Tunarusozereye gute? Bon, mu bisanzwe nkuko natanguye ndabivuga uru rugendo rw'amahoro. Urugendo rwuzuye umunezero, twakiriwe neza, batwakiranye impundu, batwakiranye icubahiro kidasanzwe, bari batunezerewe. Desa nkaho ndibuka muri Bible handitse Yesu aja igarira i Yerusalemu. Sidavyibuka neza mumbabarire. Yes, nibo basasiye ibitenge barashiraho ibitoke nyene
genre baramwakira neza natwe niko twakiriwe n'ukuri turashimiye cyane umuryango wasanga ubutaka turabashimiye cyane mama n'ukuri Imana ibahezagire ukuntu mwatwakiriye neza ibongera umugisha rwose kandi nk'uko twabibasezeraniye tuzogaruka bidatinze cyane ego ndakubona n'agasashi aka gasashi cyane gasigura iki aka gasashi cyo gasobanuye ni igikorwa cyane niyumvisemo nokora ntitaye kuri ikintu cyacu cyose cyangwa ibindi ibyo byose ariko nabonye izina ry'umuntu numva ndakeneye kubona uwo muntu nawe si uwundi biva mu nda na makera biva mu nda na makera nuko mama na makeha okay pardon biva mu nda biva mu nziriva nziriva mu nda na makeha nuko mama ego uwo muntu nawe ngizira giwe numva nipfuje guhura nawe numva ngize amatsiko cyane yo kuba twobonana tukaganira cyane cyane ko numva ari izina ry'abantu b'abakurambere nanje ngira ico numvise kuri we malheureusement amagara ntasezerana dusanze agwaye mufashe tubusengere dukomeze kumusengera Imana imwongere ubundi buzima ndetse akire vuba nawe aza anezeranwe n'aba bavukanyi akiri muzima akakemanyi rero niwe wari wakazaniye ego niwe nakazaniye ariko none mpuye n'umukobwa wiwe ego nibyo mama ego mpuye n'umukobwa wiwe navyo ni ibyishimo bidasanzwe ndanakuremesha n'ukuri vuba arakira cyane Imana iramubona ego reka namwe ndabaramutse gatoya tubavugishe gatoyi mwumva gute kubona babiyumviriye ko bakabaserukako umva nezerewe rwose kubona mwatugendeye hano Imana ibahezagire twumva turyohewe rwose umunezero dufise numwe ntangere noronka ukuntu nobashimira umunezero mfise asha numva ndyohewe cyane rwose kubona muje gutera iteka umubibi wanje nakaye karirimbo muririmbira ko gukenguruka kuri kano kaganuke akaririmbo no muririmbira yego Mwami Imana manukira kuri uwo musozi kora ibitangaza nka bimwe wakorera i Karumeli Mwami Imana manukira kuri uwo musozi kora ibitangaza nka bimwe wakorera i Karumeli Mwami Imana manukira kuri uwo musozi kora ibitangaza nka bimwe wakorera i Karumeli Mwami Imana manukira kuri uyu musozi kora ibitangaza nka bimwe wakorera i Karumeli. Merci turabashimiye cyane mama akira rero akaganuke kanyu mama nta byinshi twanase tudinyira batubahaye nibi byari bisigaye nukuri mutore mushime iyi kanzu niyo wabona bigukwiye uzoyambare ni byiza cyane ego kandi izo bishika ku maguru niyo rubanza okay mama hama ibirato nabyo uzobihe umwe mu bana biwe ubonye bimukwiye uzobimuhe nta kibazo harimo impuzu yoshobora kwifashisha hari mu bitaro mukamuhindurira akabashizaho kumererwa neza ego mubabarire nta byinshi jewe nazanye ariko naka karashobora kubafasha mu gihe mukimugwaje ego amen amen ego dusa n'abasozera reka ndakubaza utubazo dukeya twa nyuma muri abantu baboneka ko mufite umutima w'urukundo haba wewe haba na mukuru wawe uwo mutima w'urukundo muvoma hehe mu bisanzwe n'abantu baba badafise iryo shaka ryo gufasha abandi si uko baba bafise umutima mubi cyangwa utagira urukundo ahubwo kenshi biterwa na environnement wakuriyemo iyo wakuze ubona ababyeyi bakuganiriza ku kintu cyo gufashanya ugakura ubona ababyeyi cyangwa se abo mubanye bakurerera ku gufashanya cyangwa se n'abandi muturanye bose ubona abafashanya nta kuntu na kumwe ibyo bintu tubishobora
usanga aribwo buzima ubayemo bukakubera ubuzima ndetse biraryoshe ubona abandi banezerewe kubw'igikorwa cyiza bakorera. Hari abandi usanga bafasha abantu gusa ugasanga abantu nta kintu bashyitse ko bagumye basaba ubwo bufasha. Mwe ni kintu mukora kumbure aba bantu mubakure muri ubwo bukene completement muve mu bintu byo gufasha ahubwo mufashanye nabo mu guteza imbere igihugu? Ego ikintu dukora turabaganiriza tukamwumvisha yuko badakwiye kubaho mu buzima bwo gufashwa gusa. Ntibakwiye kubaho mu buzima bwo gufashwa gusa ahubwo nabo barakwiye kugira icyo bakoze kugira ngo bateze imbere n'abandi ariko babanje kwiteza imbere. Ngira ko ndanabahimiriza ubu buzima ego buraryoshe kubona umuntu agufasha ariko sibwo buzima dukwiye kugumamo. Mama sibwo buzima mukwiye kugumamo. Namwe murakwiye gukoresha amaboko, ukoresha ubumenyi Imana yabaremanye mukagira icyo mwiteje imbere ku buryo n'abandi bashobora kubaberaho akarorero ndetse n'igihugu kigatera imbere kubw'izina ry'iwanyu. Bikenerwa gusa mukora amaboko mu muzi nk'uko mwama mubigenza. Ndabona imirima irasajije, ibigori biriho, ibitoki biriho, muzogana tuzogaruka tunywa make nuko murakoze. Alvera ni umuntu beretse urukundo rwinshi cyane kandi abantu benshi Alvera bamumenye kubera kuririmba, kubera gukina filime. Hari abantu benshi rero banyotewe kukubona nawe hari ikintu uri kurabashyikiriza. Abantu bitega iki kuri wewe? Oya nukuri bashatse ngo ndababeshe sinshaka kubeshera kuri kamera. Bon twese ntitwogira tala zimwe, ntitwogira tala zimwe ariko sinzi ko ndabizeza ibitangaza ngo nzavanze ngo nje muri studio ndirimbe wapi. Iyo tana ntayo mfise n'ukuri n'ibyo ugiye wanje murabyumva ko atari umuntu ushobora kuririmba gusa ndabemereye kuri TikTok iwanje kubashiriraho abantu bakunda dance traditionnelle, kubashiriraho kumwe na club iwanje canke ama video iwanje jewe ndiko ndatamba. Il faut que duteze imbere umuco n'akaranga by'i Burundi. Cyo nico kintu ndabemereye. Hari inzitizi usanga nka Alvera ahura nazo mu mwuga akora ku buryo uvuga ati ibi bintu nubwo no bijamwe izi nzitizi ndumva yuko zonca intege. Ni nk'izi uhora ubona ukavuga ati ibi bintu kweri biragoye? Ikintu abantu benshi burya dutahura nabi nabonye igihari nuko abantu ntidushaka kubona ibyiza umuntu yakoze. For example ndabizi nk'iki kintu dukoze cyangwa Alvera na Giving Hand Vacation yiwe bakoze, abantu bamwe bazovuga ngo yagiye kuyerekana kubera ko bizoca kuri réseaux sociaux. Ariko twibuke ikintu kimwe, ntidukwiye kubona réseaux sociaux yuzuye ko abagwana, abicana, abakora ibiterasoni. Ahubwo turakwiye no kubona réseaux sociaux ica ku igikorwa c'ineza nk'uko muri novuga ngo ishingiro ry'iwacu turakrea tukinspira. Mu kwinspira abandi tubereka ibikorwa byiza twakoze kugira ngo nabo bagire ico biyumviriye mu gukora neza. Iyo ni inzitizi ya mbere mbonye azogira kuko abantu bazovuga ngo yagiye kwerekana bitwaza rya jambo rivuga ngo icuku ryo gukoze ngo kubafu niko kabimenye. Rijya jambo benshi turisobanukirwa kutariko. Ego nivyo umwe wese risigura gutandukanye ariko benshi turisobanukirwa kutariko. Ntidukiye ko amatubona ibibi gusa ariko n'ibyiza nabyo birakwiye guca kuri internet ziwacu. Iyo niyo nzitizi imwe mbona azogira.